Ku nyigisho z'imyuga umugambi Paeej uri kurangurira mu ntara ya Ngozi, urwaruka rwo muri komine Nyamurenza rwiga guhingura imikate no gukoresha imashini nyabwonko ruvuga ko iyo myuga yaje hageze ngo bikazobafasha kwishingira ubuzi buzoba nk'inyishu mu kibano. Bize scientifique rumudeseti haheze imyaka 9 nahejeje mu 2015. Uyu mwanya turiko turahingura ibitumbura by'ibijumba. Formatere wacu ariko aratwigisha nivyo tugeze ku mwanya kubera twahereye mu bitandukanye, twarahereye mu mikate, twarahereye mu bitumbura by'ubwoko butandukanye. Ubu rero twari tugeze mu bitumbura by'ibijumba. Nje mu minsi tumaranye n'urwaruka turi kumwe, nukuri nta muntu numwe atoshima, nta numwe atobishima, nta numwe numva n'intege nke, bose bavuga ati hubwo sitwe tubona harakeye ubwo tuje ku kivi. Twese dufise tugiye hamwe dusanga tuza kugira ikibazo cyo gutangura gusa umutahe wo gutangura byonyene akazi tugakorokereko. Akarusho tugiye kubona ino nta bitumbura twari bwakore bitandukanye, twari dufise nk'ibitumbura by'ubwoko nka bumwe, mikate y'ubwoko nka bumwe, usanga twashizemo imyunyu gusa, ugasanga nta turungo twashizemo kugira biryohe bigira amasura meza. Nukuri tungutse cyane kuko tugiye kuzokora ibitumbura biryoshe gusumba ivyaha iwacu, kandi nditeze ko tuzoronka abakiriya cyane gose, bizogenda neza kubera tuzokora ibintu vyiza cyane bikwega abakiriya. Turamaze kwiyumvira iciyumviro cyo kuzoja hamwe kugira dusabire hamwe ingurane. Ubu ikintu cyambere nifuza nk'ubu ko ndose ubu bumenyi bwiyongera kubwo nari mfise, nk'ukuntu leta yavyiyumvire igatanga uno mwanya wo kugira ngo twige, icitanga n'icyerekana yuko umuntu yize umwuga akawushobora na hakawumara, yoba karusho gose. Hamwe umuntu wese ahari avuga ati urya ibyo ariko arakora arabizi, ntako arakora ibintu byica abantu arabizi neza. Nkuko usanga hano dukora nk'ibitumbura, umuntu akiriye iryinyo rigahakwa kuvayo canke atamenya afise naho nyene akazakorinda kubombeka mu tuzi, naho nyine usanga mu gihe turiko turiga ibitumbura n'umwana ashobora kurya n'ukuze akarya kugera ku musaza atanigenyo na rimwe afise agashobora kukirya atangorane nimwe agize. Nije ntigisha ibijanye na boulangerie et pâtisserie ngaha Inyamurenza. Runo ruganda turakora imikate, turakora ibitumbura, turakora amasambusa, turakora amachapati kugira bashikire umukate cyangwa igitumbura bivana na programme umuntu aba yapanze. Hari gihe uvuga ati uyu munsi reka ndabigishe umukate, ejo dusubire igitumbura, hirya ejo dusubire chapati cyangwa sambusa cyangwa kaukau kugira ngo turinde turonka umukate. Ubufise ifarine, ubufise isukari, ubufise icyo bita chapamandazi. Hari gihe uvuga ati nkuru w'amata, ubufise amata, ubufise amagi. Turakoresha kandi ibijumbu turakora ibitumbura n'ifarine turayivanganya. Umpanuro mpaye urwaruka nuko bofata nkama ivyo bize hanyuma bakabivyaza umusaruro, apana kuvuga ngo barize baciye bagenda hariya kuvyicarika. Tubibigisha kugira ngo bigira icyo bibamariye mu buzima nkuko n'abandi bose imbere zacu byagize icyo bibamariye, hanyuma ngo batere imbere nkuko tubishaka nyene. Kazoza ni twebwe, Kazoza ni twebwe. Nahejeje mu 2018. Kuva mu 2018 nagumye ndi umushomeri, ndi umurondezi w'akazi gushika nuno munsi. Rero niho nagira numva umugambi Paeej uri kurondeza abashomeri bashobora kuja mu nyigisho zijanye na birotike. Hama ndashaka kugirwa amahirwe ndiyandikisha, barampitamo
candaza ndatangura inyigisho rero akamaro nabonyemo nuko bivaye n'ukuntu twe kw'ishure twiga ntituronke umwanya ukuriye wo kuja ku mashini ngo tuyige tuyitahure rero nkimara kuvyumva naravuze ati ejo canke hirya yejo ndashobora kuja ahantu hariya bakavuga ati umuntu yize ibintu bijanye na gestion turamukeneye aha urabona ko ubunye hariho bakoresha amamashini keshi ndavuga ati rero reka nshike kwiga izo nyigisho kumbure ejo canke hirya yejo ndashobora kugira nte nkaronka ahantu ushobora kwicira ingero. Jewe narize nize ku mutumba w'Ikinyovu section science sociale et humaine nahejeje mu 2019 no kuvuga kugera ubu unyahaheze imyaka 5 mpejeje hanyuma hambavu yaho mpejeje kwiga nta kazi nashoboye gukora muri leta mpejeje naciye ngenda muhira kuba ndashakisha nyene ubuzima gake gake nkora utuntu duke norora udukoko udusihiri n'udukwavu no mugambi wa Paeej kuba waraje nawakiriye neza cyane gose kuko ibintu uri kuranyigisha ndabona ndiko ndabifata cyane gose ndiko ndiga ibijanye na biotique ko ndigisha abo bajene urwaruka rwarosa amahigwe rwahawe amahigwe n'ikigo Paeej kugira ngo bige ibijanye n'ubuhinga bwa none ivyo bita biotique. Aha turi ni muri commune Nyamurenza neza na neza ku ikomine aho rusanzwe rukora kurikirana izo nyigisho. Turiko tubaha inyigisho zihagaze ku buhinga bwa none gukoresha imashini nyabwonko no kuvuga iyo bita exploitation ya Windows ingene imashini isanzwe imeze ipanze hamwe nico bita Microsoft Word kwandika amajambo niyo bita Excel gukora ivyo bita amatablo hamwe n'ibiharuro amaformula amwe hariyo niyo bita PowerPoint bibafasha mu kugira ama animation haba mu maseminaire cibure bariko barigisha no kuvuga ama presentation. Impande yaho tuzonabona nico bita navigation internet umwihigiye murana ko ubuhinga bwa none butera imbere uvuga tuzobigisha ingene internet isanzwe ikoreshwa muri make. Barafise iciyumviro cyo gushiraho umugambi ufatiye kumenye bariko barahabwa gukrea ico bita centre informatique izobigizwe no kwigisha abandi ibijanye na informatique hazoba harimo niyandikiro rusangi bimwe vya bita ama secretariat public. Ubwo rwaruka rukaba rusaba ko umugambi Paeej babandanye rufata mu mugongo mu kubaha imitahe hamwe twarangiza izi nyigisho mu mugambi Paeej bakadushigikira mw'ivyo twoba twabasavye bakashobora kwidufashamo akarusho turakabona kuko cambere mu gihe tuzoba bivaye naho tuzoba turiko turakorera abantu bazotwirukira ikintu cyo kuruha kubera nk'ubu usanga ariko bariruka bava nk'iyo mu mitumba yo kure ugasanga ko baja kurondera ibintu hino baja gufotoza canke ibikibandika nk'imigambo ugasanga umuntu awuvanye hakujya hirya amarangara hiyo aje kurondera ngani Nyamurenza kugira ngo yemwandikire ariko urumva mu gihe tuzoba twashoye kugigoye mahigwe turi hagufi urumva ko akarusho kazobaho cane. Birasabwa yuko nka Paeej nkuko yigoye ikafasha kubigisha yobafasha no kubaronsa uburyo kubera ibikoresho bikoreshwa mw'ico gisata ni bisata bizimvye kandi bumva yuko ari abajene bazoba bagitangura naho umugambi wa office kandi ushoboka barashobora kugira intambamyi y'ikijanye n'uburyo kubera ibikoresho birazimvye. Turasabye imfashanyo Paeej nk'umutahe two kwifashisha mu kwiyungunganya kubera harimwe ibikoresho usanga bizimvye twebwe tutokwishoborera na cyane cyane hariho byinshi Paeej kwiye gutegekanya kuko nkaye turiko turakora izi formation turagira intambamye nyinshi cyane cyane ku bintu amafuru yo kokerezamo imikate hari gihe uja mu ntara ugasanga iyo ntara nta furu irimo base iyo commune nta furu irimo nta bantu benshi bakora imikate bariyo mwico gihe birakugora cyane kugira ngo uronke ahantu ubikorera byoroshe. Rero ico kibazo no gishikiriza
Paeej kugira ngo irabe ukuntu yovyorganiza kugira bize biratugora cyane. Nk'ubu uye novuga nko ku makomine ikabwira nk'abanimateri bakubaka nk'agafuru ku ikomine ku buryo habaye iyo formation ku ikomine zabo bitabagora cyane, bakaba bifitiye ico gikoresho. Mukamenya ko izo nyigisho z'imyuga zitegekanijwe kuronsa urwaruka rushika ku 500 ruri mu makomine yose agize igihugu.